Reka mvuge ngo Imana ishimwe nubwo atarakira. Ni ukuri Pascaline umwe twatabarije haraheze indwi zibiri. Uyu munsi tuvugana dufise amakuru meza. Yarabazwe, ubu ariko aratora akamitende. Ari ku biro muri Arabie Saoudite niho agwariye. Ku bantu mutakurikiye ibijanye no gutabaza k'uyu murundikazi, ni umurundikazi yahawe ishano, isumu, hanyuma riramukatagura mu nda. Hano n'ukuri yaratabaje, abatari bake mwaravyumvise, abandi mutavyumvise muraza gusanga linki aho hepfo muri commentaire. Reka maze ndabasangiza agace gatoya k'ukuntu yatabaza hano nyene, hanyuma nce mbandanya ndababwira ibijanye niwe n'abamuri hafi uyu munsi. Mugisha ngumandibwa mu nda mugisha, amasha mu nda mugisha, mfasha mugisha, amasha mu nda. Ayo n'amajwi rero ya Pascaline Niyukuri twatabarije twerekana ukuntu amerewe nabi. Umurundikazi yarungitswe bishe mu mategeko, yaragwariye ku kigo, hanyuma aratabaza banga kumutabara, hanyuma kubw'Imana amajwi yiwe aradushikira, tubishira hanze abona kuvugwa. Reka tubanze dushimire abantu bose bagize uruhara ku kuvugwa kwa Pascaline, nyuma yo guca mw'iradiyo bakabasanga yarononekaye mu nda, abaganga bagashwanira mbere abamukoresha biwe kubera ko basamaye akabora mu nda. Uyu munsi novuga ko ari amahoro kuko yavuwe, baramuvuye ngo baramubaze mu nda barahatunganya, ariko mu by'ukuri yaramaze kononekara gose. Rero ntitwobora gushima ku muntu uwo ari we wese yagize inguvu kugira ngo uyu murundikazi n'ukuri avugwe. Twaragerageje kutaginga ahashoboka hose kugira ngo turabe yuko yoronka ubuvuzi, kandi vraiment yaraburose. Aha rero hariho ivyo asaba, imbere muraza kuvyumviriza. Reka mbaze ndabasangize akajwi, nakajwi nahinduye ku mvu z'umutekano k'umuntu twaganiriye amakuru kuri Pascaline, kuko nari nanka ko wampa amakuru wenyene. Reka manze mumve icyo avuga hano. Yavuye kwa muganga bariko anywa agasupu bamuteguriye, baramugiriye operasiyo, gusa ikintu mwoshishikarira ko ndibaza yuko baca bamutaburiza agataha, kuko murazi mu operation biragoye ko akora. Ndi Burundi murabizi umuntu yopewe kugira ngo abandanye akazi nuko aba amaze amezi 6 ari mw'ituze yicaye uruhande rumwe. Rero ikintu kimwe mbona nuko baca bamutaburiza hanyuma agataha akaza kugwarira muhira, kuko baramugira operasiyo bamukuramo irya sumu yari yariye. Ego kandi mwarakoze, Imana ibahezagire, mushishikarire nyene aho nyene. Ega Barundi turi numva ntibiba vyoroshe. Ego murakoze cane nyakubahwa. Uwo twaganiriye duhaye amakuru kuri Pascaline uko amerewe. Naciye nkomeza kuvugana na Pascaline rero. Pascaline yandungikira audio zirenga imwe vraiment. Ivyo avuga birababaje, avuga ati je sindakira, ariko bariko barampatira gusubira ku kazi kandi ntarakira. Ati gukuramwo izi honyene bari bavyanse, ariko banduruka barazikuramwo. Ubu rero ahantu ndi biragoye gose kuko ndacyagwariye kuri office, none bagomba ko nsubira ku kazi ntarakira, bagomba nsubire ku nguvu. Bagomba bampata. Ibi navyo kugira mwumve neza ko kwa kundi ndabigenza, reka ndabaho umwanya mwumvirize amajwi ya Pascaline. Atangira nyene atabaza no gushima vyinshi, ariko mugabo akanavuga ingorane ahafise zijanye no kumushishikariza gusubira ku kazi kandi atarakira. Pascaline. Amahoro nyakubahwa, muraho mumeze neza? Igitondo ciza, nanje ndi campema, ndi cane mu myuka y'abazima. Ego hama nagomba ndagusabe rero, baguma banka, barasa no kuza kunkuramwo izi nyuzi. Urumva sindonka ivyo ndya, nduko nyene ngira inzara, nduko. Jewe ikintu nagomba ndagusaba nyakubahwa, numvugire bantoborize itike ntahe. Umva baragize inzigo ngo ninje ku kazi, ngo bankuremwo inyuzi ngo nje ku kazi. Urumva ngo ninje ku kazi.
je nababwiye ati sinshobora kuja ku kazi ngwaye, je ndagwaye nta muntu bopeye aja ku kazi kandi n'inyuzi urabona ntibarazinkuramwo, je nta kazi nkishoboye ndungika mu Burundi ntahe, je nta kazi nojako. Umva rero bobo ntibashaka kuntaburiza ngo ntahe, jewe nagomba umvugire bantaburize itike jewe ntahe, kuko singira inzara ngaha, umuntu yopewe bisaba akarya, ndiye uwo muceri ugaragara nguma nkorora nkaca mbabara munda nkaca mbabara munda, ndasavye rero nukuri usabire je ntahe uzoba ukoze, kuko n'ubundi amaraso mu mubiri yabaye make ndaserutse ntiworaba ingene meze, nguma nkanya umubiri wose kubera iki? Amaraso ari make mu mubiri no kubura n'ivyo ndya, uzoba ukoze nyakubahwa. Hama je numva umenga womfasha nkataha, kubera ndiye n'uwo muceri ugaragara ca nguma nkorora nkaguma mbabara munda, barase kunkuramwo inyuzi ngo bazozinkuramwo ngo nemeye ngo kuja ku kazi, none ngende ku kazi baranyopeye utagira ngo banyopeye ahantu hatoya banyopeye ahantu hanini, kandi ako kazi je nako noshobora jewe n'irya nopewe nta kazi je noshobora, umuntu arinda ananirwa atopewe, yopewe nawe uwo muceri ugaragara niwo ndya nawo nyene nkawurya rimwe ku munsi, ndya dukeya kubera ca nkorora nkaguma mbabara munda, je nukuri wa nyakubahwa uko wamfashije ibindi raba umfashe jewe ntahe nze kubona isi y'Uburundi, jewe ntahe nimba nzopfira mu Burundi mpfire mu Burundi, kuko sinogumana inzara, ngumana inzara ntakigira kinkurikirana nduko, kuva mu bitaro hose ni jewe nigwaza, nta muntu naronka ngo mpamagara nije nigwaza, namenye ati nshatse ku mwanda muto nkijana, none no ngaha sindagera kumara umwanya munini ngo mpagarare ku buryo noza no kuguma mpagaze ngo ndiko ndaja gukora akazi, je nta kazi nkishoboye, nabaye ikimuga nta kazi nkishoboye, mvugira ntahe uzoba ukoreye Imana, uzoba ukoze Mugisha kurya wakoze ibindi, umarire uyu mutwaro wanje Mugisha, uwumarire uzoba ukoze, marira uyu mutwaro wanje Mugisha nkuko wawutanguye, uwumarire nyakubahwa, Imana niyo izoguhemba, natwe ubwo abana b'abantu ntaco dufise twoguhemba, nta naho tuzokubona, ico tuzogusabira Imana izoguha iherezo ryiza nta bindi, iguhe n'umugisha iguhe no kuramba mu vyo ukora vyose, jewe nukuri je mbona nduriye indege ndatashe, nukuri uzoba ukoze sha Mugisha ukinkorere, ndarushe Mugisha kugira inzara waropewe Mugisha, ndakorora nkababara munda, nta n'uruhera mfise, utwo nari mfise twaramperanye, nagumye nguma ntuma, ako numva ashaka ntuma, nta mahera nkisigaranye, ndahantu turazi ahantu turi tumeze nk'abantu bari mu gasho, aha hantu turi tuba turi ahantu tuba turi hejuru, nta mwidegemvyo umuntu aba afise, ndanagwaye abandi baragwara bakagwaza n'abantu, bakagabuza n'imiryango yabo, je ntahe ab'iwacu bangwaze, ego uzoba ukoze Mugisha, Mara Daniyeli Mugisha, Imana iguhezagire, Imana izoguhe ibisohoka n'ivyinjira, Imana izokugirira neza mu muryango wawe n'abana bawe, nukuri izoguhe ivyo udafise, izobiguhamvye ibiguhe, izoguhe ivyo wipfuza mu buzima bwawe, ivyo ushaka kugerako vyose uzobigereko, ndagushimiye cane nukuri, zanyuzi bazinkuyemwo, ubu ikintu nobasaba mushishikara mumfasha nuko notaha, ubu bambwiye ngo jewe ngo nje ku kazi mu misi 3 iheze, je nababwiye abo bantu bashaka nje kubakorera, jewe nta kazi nkishoboye, nimureke kuba mumpambirira ku kazi, je nta kazi nkishoboye, namugaye, igihe nzoba narakize nimba mwaranyiyumvisemwo, mwebwe nyene kuri ofisi muzontumako ngaruke kubakorera narakize, mugabo ubu nta kazi nkishoboye, kandi akazi kanyu
aka kazi dukora tuguma duhagaze ntitwicara, none nanje gashahu maze indwi imwe igira ihere nopewe, none ivyo bintu nobishobora ako kazi je nogashobora? Nimba mwebwe mwumva ko mwankunze mukankunda, abo bantu rero nabo bumva bankunze ko nza kubakorera nibandindire ntahe mu Burundi nzokire, igihe nzokirira imyaka ibiri yeze canke umwaka nzoheza ngaruke, mugabo je bandeke ntahe nje kuruhuka, je nakazi ngishoboye. Bagaca bashavura, je rero nimugire inguvu mumfashe munkure aha hantu, kuko ndabona mwebwe atari mwe munkuye aha hantu, je ndabona sinoshobora kuhava, kuko mbona umenga bashaka kuzoca banyicisha inzara ngume aha hantu. Kuko bambwiye ngo utemeye kuja ku kazi ngo uzoca upfira ngaho n'inzara, nimurabe rero mumfashe je nitahire bantaburize itike, ko abandi bose baguma babataburiza itike bagataha, ariko nanje ntibashaka kuntaburiza ngo ntahe, ni kuja ku kazi, ngo baguma bagutuma kuje ku kazi, ngo baguma baguhamagara, n'abo bantu bampamagara ngwaye ntibonungikayo abandi bantu, nimumfashe rero mugire inguvu munkure aha hantu muhankure nahe mu Burundi, nukuri ninayurira jewe nkabona ndasubiye mu Burundi, je nukuri Mana nzopfukama ntere igishabisho, kuko nibashaka kundekura mumfashe bandekure je nzotahe, muzoba mukoreye Imana banyakubahwa, nukuri banyakubahwa nyakugira Imana, nukuri je ndabona ko bitoroshe, ntivyoroshe kuko ntibashaka kundekura, ntivyoroshe, mumfashe mugire inguvu muzoba mukoze, je ndi umwana w'umuntu naco mfise nobaha nta nico noronka, mukomeze umutima w'urukundo, nukuri urukundo mwakoze, uwo mutima mufise wo gufasha ingenzi zitandukanye muwugire, nukuri mushishikare muwugire, murakoze ko nkihema, ni kubw'ubuntu bwayo, namwebwe banyakubahwa, nukuri ntaco mfise noyiha Imana, ntaco mfise namwebwe nobaha, ariko Imana izobaha ico mwipfuza cose, Imana izogenda iburiza ku zindi ngazi mwipfuza kuzogerako, Imana izobaha no kuzogira iherezo ryiza imbere y'amaso y'abana b'abantu, muze mwamane uwo mutima, muze mwamane urwo rukundo rwo gufasha abantu babataka bose, ntimuze munebukirwe, ntimuze mugire intege nke, abatazobashimira ntimuze mugire intege nke, ko hari benshi badashima, nukuri ivyo muriko murankorera Imana ibahezagire, Imana ibakomeze, Imana ibahe kuramba, Imana ibahe inguvu, ibarinde kugwara, kuko mugwaye natwe twoba dupfuye, abanyagihugu natwe twaje guhiga ubuzima twoba dupfuye, n'abandi bose bafise ibindi bibazo mukemura, nukuri Yesu abahezagire, shishikara murabe ko jewe nokurira indege nkataha, muzoba mukoze. Amahoro Daniel Mugisha umeze neza, ubu tuvugana ndi kwa muganga izi saha nyene, dogiteri ahejeje kunkuramwo za nyuzi, ubu tuvugana bahejeje kunkuramwo za nyuzi nizo bahejeje kunkuramwo, yego hama mu mwanya tugomba duce dusubira kuri ofisi, bahejeje kunkuramwo za nyuzi basanze sinzi ko zose zoba zavuye, bambwiye ngo nta na kimwe zavuye, nuko banyakubahwa mushishikare mukora ibikomeye, ariko rero bambwira ngo nzoce nja ku kazi, je nanje navyo noshobora ku kazi, nako noshobora ngwaye, navyo noshobora. Umushikiranganji yavuze yuko abantu nk'aba bahuye n'ibyago leta y'u Burundi atariyo ibibazwa, ahubwo ikigo cyamurungitse muri Arabia Saudite aricyo kirengera byose. Aha twebwe ntibigoye twisabira ikigo cyarungitse Pascaline ko gice kimugura itike y'indege agaca yitahira mu Burundi. Ibintu byo kaza mwishisha abana b'u Burundi, ibintu vy'imiroho idasobanutse, abagwaye ntimubareke ngo batahe, ibi dusaba ko vyohagararira ngaha nyene, atahe muhira, atahe kuvugwa, kuko urumva aracyagwaye mu nda aho bamubaze. Amaronko maremare niyo ariko aratuma
abarundikazi dutabariza batavugwa, badatahanwa, inda ndende, inda ngari, twe dusaba yuko uyu muntu atahukanwa mu Burundi. Nivyo bikwiye n'ukuri, ibindi vyose ntibikwiye. Ndabashimiye, nizere yuko aka kamo kacu kariko gashikira abo kega bamufashe yitahire.